MURIKIRA. Ubuheruka muri MURIKIRA. Kanye sinzopfa nsuye kukubabaza. Gazayo sinshaka. Ndagusavye shimitse bivuye ku mutima. Tusubiye kumbwira ibintu. Kubera ikigashe. Kubera ikishe. Tukira hanyene. Ureke no kumpamagara sheri ndagusavye. Oya ndeka mvuge. Ibintu by'urukundo byarankomerekeje tellement. Kanyenyeri wanje. Ibuka ibasi bihe byiza twaciyemo kanye. Please. Wibagira amakosa nagukoreye. Soma iyi message. Sa? Soma message nakwandikiye. Ndabe message kandi twicaranye kanye. Byavuye bigenda gute? Ujye no kwambara kanye. Ariko mbona akomesheje mu kuzinduka. Mana. Surprise! Gipe. Ndafashwe neza muri iki gitondo tutunzaniye nedoki. Madame. En fait, nibutse ko umunsi waza kuba muremure. Cyanda gutegura ka omelette espagnole. Oh la la. Zakoza gufata mu nda. Wow, Gipe nuko. Ni wowe nyine wayitetse? Bien sûr. Ah non. Kuri merci beaucoup, ça me touche. Gipe nukuri ingene unyitaho. Franchement, ingene uri romantique. Birandenga. Nukuri. Nukuri vraiment. Nanje comme d'habitude. Nigiriye uko nyene ko kwanka guceka. Izo ngorane zo gutonda rero kukazi utariye. Zaheranye neza. Ati ngwiki. Kuko wangiriye top sana. Mana nukuri naragushoboye wewe vraiment. Oui. Umwana mu bivuye. Umutima hatse kunca mu kanwa sosasubira. Aho mwe ngusome message. Nari nzi ngo wankati byahetse neza na neza. Ewe. Erega nabigize ndabibona. Nukuri nabigize ndabona genda be reaction yawe. Sha warashoboye. Nukuri vraiment ashfa. Yabaye match nul. Nukuri sinenda kwiteze muri aka gatondo. Oya iyi ni impunji izokurikirashije. Numbwiye. Ko wane iteka ukama kandi kagiye kugaragaza ko nzogufinisha mpaka nafuza bawe bampaye agashimye. Ife wala sara kweli. Mugabo rikasije. Oui. Nakubesha. Narafashe umwanya wo kuyumvira kuri couple yacu ya mbere jojo. Narabonye kandi aho byafiriye ndabona kandi n'icyatuma turyoherwa turi kumwe. Aha muco usanga. Bon, hanini amakosa yanje niyo duhungabanije vraiment mugabo ndakubwira gashumu. Umbabarire shiri wanje ntibizosubira ko. Si wewe gusa sho. Nko si wewe gusa. Naje vraiment ndazi ko ntavyoroheje, ndazi ko vyashika nka kwishura nabi, nka gukarira. Ni bisanzwe ko turabantu kuri nanje vraiment. Pardon no kuri sinzosubira. D'accord cher. Mugabo rero reka twintango ushaje sivyo? D'accord. OK. Mugabanza makabizu. Mviriza yo shabebe. Muruhusha ngende kuko hamwe no kwicara ngo fungure no cancego nabitahuye naje nico gituma nagateke mi papier mu mu explique kugira ugatwara nk'imana. Oh là là, merci mon cœur nukuri ahandagiye reka nirukange no kuri gipe. Ugiye hewe urazi ko media ikenera visibility. C'est sûr. Or kimwe mu biyizana ni adresse nziza. Rero ngiye kurondera ahantu no panga nyene hakwiye ku buryo no canshiramo n'aga studio kanje nakaruhutse. Mukahagora watebyeshira ndagwereketse. Ariko umva no gwanka vraiment. Ariko kamane yanje ikintu nakoreye bawe uko cyo tubafata kuri hano n'igiki. Ibaza ko cyo nezera kubona naratandukanye n'umugabo wanje. Mutoni ko witwikiriye no mu maso. Aho uri kurumva imbeho n'ingene hashushe. Imbeho niba mu mubiri gusa cyondo na. Karibu munze naguteguriye ibyo ufungura. Muto uragwaye kumengo ntumeze neza. Za nkuru wahora unshikiza ko zakamye. Inkuru zakamye nyene. Muto uri kurarira. Nibiki mbwira habaye iki muto. Nikachondo nawe yuko wanapugwa chondo. Kama wanje. Tumukachuru like na mama na choti. Sa
umukecuru wawe muto oya mbwira uwo mukecuru uvuga ninde wari mabukwesha ariko arashyijaguritsa ngo nta mugore ndibwo ngo sinzi iyo narerewe wewe kama wanje uko nyene niko yakubwiye yabikubwiriye he yanterefonye nzi ngo agomba mbaza uko merewe atanayamba mpaye aca atangura kuntuka none yadutse nyene aragutuka atana kimwe mupfuye reka sha ibitutsi yanutse nta nuko noshobora no kubisubiramo ngo narataye urugo ngo ndi gito sa ngo wararutaye kandi warahunze none ugira ni wowe wenyene wahunze hana yanje nanje sivyo namubajije niko nahunganye n'abandi nikuguma mu rugo ugira nari ndavyanse ikiza cabaye ibugo kigatuma abantu isinzi bahunga wewe mutoni niwe wari gusigara yambwiye neza ko ategerezwa kurondera umuhungu w'uwundi mugore w'umunyabugo ngo naramutaye oya reka sigaho reka kurira ndagusabye niyasubira kugutelefona muto uracumuma eko twivuganira reka condo we ntawuzi ibaze yubakwa kuvuga ngo kirya gihuzi cabaye ubugo ngo catewe n'abanyarusange ngo turi mikoshi uko nyene nawumva ngo abanyarusangi nibo bahanuye kirya kiza c'imvura yasenyuye ibintu ngo irya mvura yasituye amabarabara n'amazu nitwe twayirungitse muri kikongwe none nk'umuntu yiyumvira gutyo wumva atasinzikaye ahubwo si ugusinzikara gusa yarabunzwe ngo kubona umuhungu wiwesha yararongoye umunyarusangi ngo vyonyene biramurya yemwe ivyiyumviro nk'ivyo rero byari bikwiye guherana nabo nyene abategetsi barakwiye kwigisha abana ku mashuri ingene bo kwirinda gutana kw'imyikomo mu bihe vy'ingorane ego nukuri boye gukurana ayo macakubiri emwe cyangwa mbere ngomba nzopfe kuruhinda nsubire ubugo nta kundi utiki reka ngire risubize uri kuye usubira uciye hehe muto kwatabarabara na rimwe rihita uzoca uhagenda n'amaguru rero none condo ushaka ngume ngaha ndeka urugo rwanje rwinjiremwo uwundi mugore none ndakubaza umugabo wawe nawe nyene afise ivyiyumviro nk'ivyo vya nyina wiwe oya nukuri wewe yari umuntu mwiza twari twibaniye neza tekana rero tekana ndagusavye urumva ko atazohava aja ku mohe ya nyina oya sha condo ndatinya ko azohava ahinduka erega umuntu mutari kumwe biragoye mbega mafo konja ko nkabisi yuzuye ahantu mbona yeweka ni wewe giti musazanje ni jewe nyene washaka bindi erega usigaye uri umuzimu jewe nabonye agatama kaga arakuvyanwa n'ibishatsi sinashobora kwibaza ko ari wewe mwenema ncokora neza Kizima hageze muri iri shamba rya bugo ibyaha vyo mama uzobibona yambugiti yambu amahoro yo erega mwana wa mama urakaheze intoki n'ubugufa heraba yo hemwagayo jewe nguye mu kajembe gete Kizima ntagwaye urumva ko erega uriko uravuga kuri telefone womengura umuntu wumve nuku neza na neza ubu namawina nkuki n'inkumi kuri wewe ariko umufuni yinukira kabisa oya nukuri mbeko witangaza uraherutse kwiraba neza mukiye ndiyitse simona na wewe iminkanyari yabaye iminkanyari harabuze gitwenge kindi geti ego mendashaje ariko ndarutwa rega nukutibona impuzu nizo zikwambaye ndakurahiye Kizima tangora ngenda nawo mubiri nta bindi eka nta ubizi nivyo jewe ndazi ingene usigaye wagara ku magufa gusa
ese babaseruko bagutinya bo kubona Mbenda kubaze. Oya mbaza Wagenza ibirometero n'ibirometero kugira uze kunshokora ujambo tutagira mvura. oya ukuri nuko naho kubabaza jengira nsubire gusenga yemwe abaseruko ntibanakubona ukusa naco bosubira gutinya ndakurahi. Mbega ico nico cakuzanye muri rishamba rya bugo. Mafo umpa amahoro giti ntubifate minenegwesha urarabuza urinyegetse abaseruko ntibakubone botamba bagatarika batamba kubera iki kuko bo batsinze rurayi rega nk'ubu bibaza ko kiri giti wa kera ikigatanya kizire ko bamenya ko wagara ku butama gusa umviriza amafu oya mbari ukonsa nuko ndeha sivyo bindaje ishinga uti eka sivyo bindaje ishinga muri uno mwanya ego mugabo rondera bakumwe ivyo vyanwa n'ivyo bishatsi erega umengura umusazi ivyo ntibikuraba bitandaba siko ishara ngaha tuvuga ibindi bihambaye vyerekeye umuryango wacu w'abarengero. Supe Sagaki. urakoze ko uciye unyarukuza irungurira aha kuri auberge ryotuma umuntu asara. Erega jewe gaki message wanyandikiye nayo yananiye gutahura nibiki. Emwe nibijya nyene nakwandiki nomotse navuye kwa Alice. Oya ntumbwire wavuye burundu nyene ubu mbaha kuri auberge mukama wanje ntango mufise zo kunigana na Alice. Supe dushwana uko iminsi yanditswe. Mana yanje mpore nukuri mpore ntakigira ijambo Gasupe gute hewe agasuzuguro kimukiye kuri jewe ndako uko nyene mukama wanje babakozi bo kuri usine byarangiye banyirukanye burundu. Erega message wanyandikiye vyase ko ndayitahura barakugarije mu biro nyene nyene baratse basaze nasanze bagariyeyo baranka ko nsohoka mbonye birakomeye ntambanza gukinjura da yo nukuri birambabaje warukwiye kubitwarira reka none nateze umutego nzi ngo ndawuteze bajya abahungu birangiye ari jewe ndawuguye mwose reka aha polisi ngo ugira ikora amatohoza iyo akoze neza ndafatwa urabyumva nzofatwa jembo navyo kubera vyiza utanze imihoho erega muri bajya bakozi hari abacuzuye ibikomere vy'ikumirwa ryabaye kuva mu myaka iheze none muri kahise kabo barambonyeyo aho baza kunsarira reka yamihimbiri ujya mugambi wo kubatandukanya wagize ni wowe bateye ubwoba uhenda uko nukuri gaki shaka uvyemere hari n'abarengero numvise bibaza ko wagira ubamara amazi nka kumwe marandura yabibagirira mu myaka ihitiye namba basara none ntibabasiguriye ko ibyo bidasa n'ibya kera oya nsengera ntibakomeye mu mutwe naco vyamara gaki kahise ukungena ibintu vyagiye biraba kuri izine bumva ko wapanze kubakumira nta bindi Supe je numva nduhishijwe n'ibintu vya izine n'ukuri ni kenshi nashatse no kubiheba burundu mbere ariko cuma shanti yankundiye cuma musaza wawe nukuri erega kumburimbo he yiwe idasanzwe hajya hariho byinshi nakorana nawe ntokubwira gaki muguko biri kose uraraba uko bimwumvisha kukwiye kuva kuri izine naye handiho uramusangayo pe ibi bintu vya Gakima ntibizokoroha mu kurindira kumenya uko bizogenda reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mufatiye ku kiyago ca muti na birusha mbega iyo mvugo ya birusha ku banyabugo muyivuze kwiki intererano z'uno musi reka tuzihere kuri Jean Bosco Nitereka akabava mu ntara ya Burunga muri komine Rutana mu kiyaya ca Sosumo yagize ati ku kiyago ca muti na birusha ati iyo mvugo ya birusha niyiza gucanishamwe abanyabugo n'abanyarusangi bakavyura ingorane z'akahise ati kuko ihorihoriho ni umuryango ati yo kwibagira amagume yahuye nayo muri kahise akabona ko abanyabugo ari abantu nk'abandi na karengo intibagira ntibana
Uwundi munywanyi yatwandikiye ni Murengera Ntwari Alfred ava ibuhumuza muri Cankuzo Centre aho yagize ati dufatiye ku kiyago ca Mutina birusha iyo mvugo ya birusha ku banyabugo yo kubona ko abanyabugo bose ari bikoko agafatira mu kivunga ati siyo na gatoya ati kuko nta muryango numwe uburamwa beza canke ababi ati rero ico twofatana kurandurana n'imizi bene izo mvugo zo gufatira mu kivunga ati kuko umuryango bumwe akitukisha. Niyo nkuru Dismas nawo ku mutumba wa Mugano muri zone Mugano mu ntara ya Buhumuza ati dufatiye ku kiyago ca Mutina birusha ati twomenya ko benshi bakora ikibi bitwaje ngo bagwanira umugwi imigambwe eka nibindi ati kenshi haba harimwo benshi badashigikiye ikibi atariko benshi baratinya kwerekana aho bahagaze kuko bogirirwa nabi ati ngaha mu kiwani wacu turacakeneye ba Big Jam co kimwe na ba Gipe. Nzeyimana Isaac avuka mu ntara ya Buhumuza muri komine Muyinga muri zone Murama ku mutumba wa Ryabihira yagize ati dufatiye ku kiyago ca Mutina birusha nuko gufatira mu bwinshi abantu bivanye n'amakosa uzi kuri bamwe ari amakosa akomeye cane ati kandi umuntu wese harugwa ko amakosa yiwe ati gusa kuko umuntu umwe mu muryango kanaka yo agukoreye ikosa nibisigura ko uwo muryango wose ububaye ibihemu ati habe namba ati ahubwo gufatira muri nyabwinshi mu kwagiriza amakosa abantu ati ni bibi cane kuko bikwega urwanko ati mbere hari naho bikwega n'ubugizi bwa nabi bibukomeye yarangije ahanura abantu bameze nk'uwo muhungu birusha ko bo kwikebuka bakamenya ko umuryango umwe atagitukisha umuryango atahubwo yitukisha ubwiwe gusa. Undi munyanya yatwandikiye ni Basogomba Dieudonné wo ku mutumba wa Munanira muri zone Kivyuka muri komine ya Bubanza mu ntara ya Bujumbura aho yagize ati yifatiye ku kiyago ca birusha na muti iyo mvugo ya birusha si nziza na gato ati birusha reko arakorera ku maranga mutima y'ivyo yaciyemwo nabo bahuye atariko si vyiza guca cira urubanza abanyabugo bose kuko mu migwi yose harimwo abeza n'ababi ati kubera ivyamukoze ko yabikorewe n'abamwe s'abanyabugo bose ati nkuko muti yabivuze dukwiye kwirinda guca imanza rusange kuko bitera amacakubiri n'ukwankana atahubwo dukwiye guha agaciro umuntu ku giti ciwe dukurikije ingeso n'ibikorwa vyiwe. Reka interano z'uno munsi tuzirangirize kuri indi kumana Serape Batazira Lovebof Abubakar akavuka mu ntara ya Bujumbura muri komine Bubanza imusigati ku mutumba wa Kanazi mu Nyabitore akaba ari umuganga akaba aba mu Buterere ya kabiri yagize ati je kuri ico kiyago ca Mutina birusha ati iyo mvugo ya birusha ku banyabugo indayineguye ati ngerageje kwifashisha umugani basokuru bavuze ati intimenya niyo ntinegura ati kandi ntibagira ntibana ati kuko nta udakosha gukora ikosa sibibi ikibi no kurisubira kandi hibagirwa uwarivuze ntihibagira uwaribariwe ati rero imvugo nk'izo nziza n'amacakubiri kukaba nkako si vyiza kuzura akaboze ati kuko uwo bahera gukorera amakosa ari umuntu umwe yaba musangiye umugwi cibure mudasangiye umugwi ntiwoca ubifatira mu kivunga ati kuko mu migwi yose habamwe abeza n'ababi ati kandi uwo wita umubi ashobora kuba mu bagenzi bawe canke inshuti zawe ati murabizi nta mwongo buri satu bidahizwe ati ivyo byose vyaragushikiye muri kahise vyaba ari bibi nitwaye dukwiye kuguma tuvyibuka ati kuko bashobora kuba baragukoshereje ariko ntihabuze ivyiza bagukoreye ati nubwo bitoba vyinshi ntitwoguma muri kahise ati ntaho twofa tugeze atari gusubira inyuma atahubwo dutegure kubukeza ati kuko ariko gategura kazoza keza yarangije hanura umuntu wese ameze nka birusha ati canke afise nk'iyo ngeso yo gufatira mu kivunga ko yoyihoza ati kuko izana urwanko no kwinubana hagati yacu ati murazi ko irirenze umuntu wari barirenze impinga ati rero nitwiyubare maze yumvise umuntu agifise agatima nkako umwamirire kure umuhanure kuko kirazira kuzura kabuze. Reka interano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wamwati wasomera akabazo ugicemeje gukurikira akabazo nakagakurikira mu kiyago ca Gakima na Supesi turumvise ko hari imitima igihungabanye kubera kahise kabi baciyemwo mbega hokogwa iki ahantu nkaho ngo injyane ntizongere kubakorako ndasubiramwo mu kiyago ca Gakima na Supesi turumvise ko hari imitima igihungabanye kubera kahise kabi baciyemwo mbega hokogwa iki ahantu nkaho ngo injyane ntizongere kubakorako akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza ni mutwandikire kuri ya nimero menyereye ari 61 ubusa 9 eka nawe wifuza kwironkera igikino muri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikiye kuri nimero 61 ubusa 9 amadoze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kwandira mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere yo kurangiza reka twibukanye ko ca Igice c'amajana 952 muri gwa rukurikirane rw'ikino muri kirukuri murakoze naho butaha cari gikino muri kirukuri ni imisi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza